turabaye ikaze musunku murakurikana ETBC TV mukoma kumwe na Angel Chimira size 611 nibagiye kugira subscribe share like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishasha bica kuri TV yanyu ETBC TV nkuko bisanzwe makuru no munsi turahera mu Burundi ahiganwa Primus League yatangujwe icese kuno munsi aho rukino rwa mbere guguhiganwa rwakiniwe ku kibuga c'urunani umugwi wa BS Dynamic wahuye n'umugwi wa Olympic Star urukino n'urukino rwakinywe igihe cy'isahindwi aho iyo migwi yomi byarangiye inganije igitsindo kimwe ukindi nuko urukino rwa mbere BS Dynamic ari yo mugwi wa maje kuronka igitsindo mu nyuma Olympic Star iza kugombora mu nyuma nuko BS Dynamic baza kunganya n'umugwi wa Olympic Star igitsindo kigera kuri kimwe ukindi urundi rukino rwabaye nuko umugwi wa Inter Star kwico kibuga nyene urunani igihe cy'isaha 9:30 wagiye guhura n'umugwi wa Kayanza United nuko urukino rwarangiye umugwi wa Inter Star utahukanye itsinzi y'igitsindo kimwe kubusa bw'umugwi wa Kayanza United nuko iganwa rya Primus League zobandanya ku munsi wa gatandatu aho kibuga ingoma igihe cy'isaha 9 umugwi wa Flambeau Centre uzo kwakira umugwi wa Rukinzo ku kibuga urunani umugwi wa Masipiri FC ukakira umugwi wa Message Ngozi hama kibuga urunani nyene igihe cy'isaha 9 nuko umugwi wa Vitalo uzo kwakira umugwi wa Tel Aviv hama kibuga urumuri nuko ku munsi w'Imana kibuga urumuri umugwi wa Tigre Noir uzo kwakira umugwi wa Tigre Noir ama ku munsi w'Imana nyene igihe cy'isaha 9 kibuga ingoma umugwi wa Musongati uzo kwakira umugwi wa Moso Sugar muziko uherutse kuduga icicaro ca mbere mu mwaka w'imyino wa 2023 ushira 2024 handi makuru nga mu Burundi ariko bavuga muri Mercato turabona ko umukinyi Richard Ndayishimiye yasinye amasezerano y'imyaka 2 yo gukinira umugwi wa Muhanzi United wahora witwa Rwamagana City wo mu gihugu cy'u Rwanda uwo mukinyi wa hagati mu kibuga yahora akinira umugwi wa BS Dynamic mu mwaka uheze akaba yasinye rero mu mugwi wa Muhanzi United wo mu Rwanda kontra y'imyaka ibiri kandi gavuga ko indi Mercato kiravuga mu Burundi ni umukinyi Rajabu na Karutimana yasinye amasezerano y'imyaka 2 yo gukinira umugwi wa Message Ngozi uwo musatirizi yahora akinira umugwi wa Inter Star mu mwaka uheze w'inkino Rajabu yinjirije umugwi wo muri zone ya Buyenzi ibitsindo bigera kuri 8 yongera atanga n'imipira ivamo ibisindo bigera kuri 3 nuko rero umukinyi Rajabu na Karutimana yasinye mu mugwi wa Message Ngozi kontra y'imyaka 2 kandi gakuru ko aravuga mu Burundi ku mukinyi Andre Tokoto yasinye amasezerano y'umwaka umwe yo gukinira umugwi wa Kayanza United uwo mukinyi wa kera wa Atletico Olympique akaba agarutse mu kibuga inyuma yo kumara inyuma y'imyaka itari mike atamugwe yarafise biturutse ku kibazo cyo gufungwa uwo yagirizwa gukoresha ibimuranga bya magendo nuko rero umukinyi Andre Tokoto yasinye mu mugwi wa Kayanza United amasezerano y'umwaka umwe awukinira mu isezo y'2023 ishira 2024 mu mwanya turasimbira ku mugabane wa Burayi tugenda turaraba zimwe mu nkino zizogera zirakinwa mu weekend tugiye gutangura n'amakuru amwe agenda aravugwa muri za Mercato zigiye zitandukanye tuce muri za Mercato zo ziravugwa mu Bwongereza nuko umugwi wa Liverpool nyuma yo kubura umukinyi Romeo Lavia no kubura umukinyi Moise Caicedo mu mugwi wa Liverpool wasinyishije umukinyi w'umuyapani asanzwe azwi kw'izina rya Wataru Endo aje gusinya mu mugwi wa Liverpool aguzwe miliyoni zigera kuri 18 ndabibutse ko Wataru Endo yahora akinira umugwi wa Shakhtar Donetsk umukinyi w'imyaka 30 akaba yasinye mu mugwi wa Liverpool tubandanje andi makuru ariko avugwa nuko Romeo Lavia umukinyi yaguzwe n'umugwi wa Chelsea aho yasinye kontra y'imyaka 7 izo mushikana mu 2030 akinira umugwi wa Chelsea uwo mukinyi rero Romeo Lavia akaba yasinye mu mugwi wa Chelsea aguzwe miliyoni zigera kuri 58 z'amayero ushize ko na za bonus nuko nyene mu mugwi wa Chelsea wagurishije umukinyi wawo yarasanzwe azwi kw'izina rya Lewis Hall uwo mukinyi w'imyaka 18 mu mugwi wa Chelsea ukaba bamugurishije umugwi wa Newcastle umugurishije miliyoni zigera kuri 33 za mayero tugiye turaca rero muri Premier League aho biboneka ko
Premier League izobandanya ku mundu yabo igira kabiri. Turabonamo inkino zimwe zizoranga iyindwi, inkino kandi zizoba ziryoheye igisho, aho tubona umugwi wa Liverpool uzokwakira umugwi wa FC Bournemouth ku munsi wa gatandatu. Tukabona ko umugwi wa Tottenham Hotspur urukino ruzoba rukomeye cyane, umugwi wa Tottenham Hotspur uzokwakira umugwi wa Manchester United ku munsi wa gatandatu cy'isaha 18 igihe cy'isaha 12:30, aho tubona igihe cy'isaha 3 z'ijoro ku munsi wa gatandatu umugwi wa Manchester City uzokwakira umugwi wa Newcastle. Aho indwi izobandanya tubona ko ku munsi w'Imana umugwi wa Chelsea uzokwakira umugwi wa West Ham United. Urukino rundi tubona rukomeye n'urukino ruzohuza umugwi wa Arsenal uzohura n'umugwi wa Crystal Palace ku munsi wa mbere. Urukino rw'abantu benshi banze kwa maso n'urukino ruzohuza umugwi wa Tottenham Hotspur, muzi ko kundwi ya mbere wanganije n'umugwi wa Brentford ibitsindo bigera kuri bibiri, n'umugwi wa Manchester United muzi ko ku rukino rwa mbere watsinze umugwi wa Wolverhampton Wanderers bitoroshe cyane ku gitsindo ca Rafael Varane. Umugwi wa Manchester United watahukanye sinze igitsindo kimwe ku busa. Nuko go rukino ruzohuza iyo migwi yose biboneka ko itameze neza, itaguze abakinyi bakomeye. Nuko rero turindire kuraba urwo rukino ruzogenda gute, ko n'urukino rutazuba goroshe cyane mu gihe umugwi wa Tottenham Hotspur uzoba wagendeye ku kibuga cha Manchester United. Turabona urundi rukino ruzoba rukomeye mu Bongereza, nuko ari urukino ruko ruvugisha abantu benshi n'umushize ko n'umumenyereza Pep Guardiola. Nuko urwo rukino ari urukino ruzoza umugwi wa Manchester City ugendera ku kibuga cha Newcastle United, aho tubona ko umugwi wa Manchester City nyuma yo gutahukana finale ya Super Coupe Europe utsinze umugwi wa FC Sevilla kuri za penalty. Nuko umugwi wa Manchester City atamwanya numwe wo kuroka wabashe kuronka kugira witegurire urwo rukino ruzobahuza n'umugwi wa Newcastle United. Tukaba turindireye kuraba urwo rukino uko ruzogendanya rya umugwi wa Manchester City udafise umukinyi wayo Kevin De Bruyne, muzi ko yagize imvune, bivugwa ko umwaka wa 2023 wose uzorinda urangira atagarutse mu kibuga. Umwanya turabanyiriza muri La Liga, aho naho iganwa rya La Liga rizoba ryabandanyije kundu yabo igira kabiri. Muri La Liga nuko tubona iganwa rya La Liga rizobandanya kundi yayo igira kabiri, aho tubona ku munsi wa gatandatu umugwi wa Almeria uzoba wakiriye umugwi wa Real Madrid igihe cy'isaha 1:30, aho tubona ko n'umugwi wa FC Barcelona ku munsi w'Imana uzogendera kibuga ca Cadiz. Urukino ruzokina ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 1:30. Nuko tubona ku munsi w'Imana nyene umugwi wa Atletico Madrid igihe cy'isaha 3:30 uzokwakira umugwi wa Betis Sevilla. Nabo ngo rukino tubona rutazoba goroshe muri La Liga. Amakuru yacu tuyabananje mu igano rya Bundesliga, nuko tubona igano rya Bundesliga ryagarutse kundu yabo igihe ya mbere, aho umugwi wa Bayern Munich kuza kwakira umugwi wa Werder Bremen. Aho ku munsi w'Imana tubona ko umugwi wa Borussia Dortmund uzokwakira umugwi wa FC Cologne, aho tubona ko urundi rukino ruzoba rukomeye ari urukino ruzohuza ku munsi wa gatandatu umugwi wa Bayern Leverkusen wakira umugwi wa RB Leipzig. Tubandanje mu Faransa naho nuko igano rizoba ryagarutse kundu yabo igira kabiri, aho uno munsi umugwi wa Metz zo kwakira umugwi wa Olympique Marseille, aho tubona ko ku munsi wa gatandatu umugwi wa Lyon igihe cy'isaha 1 z'ijoro zo kwakira umugwi wa Montpellier. Tukabona ko igihe cy'isaha 3 z'ijoro umugwi wa Toulouse uzoba wakiriye umugwi wa Paris Saint-Germain wagarukanye Kylian Mbappé akaba yagarutse mu rutonde rw'abakinyi umugwi wa Paris Saint-Germain uzokoresha ku rukino uzohura n'umugwi wa Toulouse. Aho tubona ko urundi rukino ruzoba rukomeye ari urukino ruzohuza umugwi wa Lorient wakira umugwi wa Nice wa Yusufu Nyange. Tubanayije no muri Serie A mu gihugu c'Ubutaliyano, nuko tubona igano rizoba ryagarutse kundu yabo ijya mbere, umugwi wa Frosinone zo kwakira umugwi wa Napoli. Aho tubona ku munsi wa gatandatu kandi umugwi wa Genoa zo kwakira umugwi wa Fiorentina, Inter de Milan kwakira umugwi wa Monza. Aho tubona ko umugwi wa Jose Mourinho ari wa Roma uzo kwakira umugwi wa Salernitana. Aho tubona ko umugwi wa Lazio Roma nawo uzo kwakira umugwi wa Lecce. Aho iryo igano rizorangira ku munsi w'Imana indu yabo ya mbere umugwi wa Udinese wakira umugwi wa Juventus de Turin. Ayo niyo makuru tubafitiye kuno munsi, twagiye turabashikiriza inkino zimwe zizokina muri weekend nande makuru agiye atandukanye. Mukaba mwari kumwe nanje Rich Miradi size 611. Mwibagiye kugira share, like na comment kugira ubashe kuronka ibikorwa bishaca bisha kuri TV yanyu ETBC TV. Ciao.